Uwitwa Darius Nduwayo wo ku mutumba Kigazi muri zone Buhayira niwe munyagihugu yiciwe ku rugo iwe akerewe nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Ivyo bikaba vyabaye mw'ijoro ryo kuri uwa Mungu uheze buca ari ku wa mbere. Bamwe mu begereye nyakwigendera bavuga ko injyane z'amatongo zo mu muryango wiwe ziri mu vyatumye agandagurwa. Uyo yishwe akerewe yitwa Nduwayo Darius afise imyaka 60. Bamukereye muri iri joro ryakeye ahitwa ku mutumba Kigazi, bakaba bamusanze mu nzu igihe cy'isaha 4 z'ijoro baca baramwica bakoresheje umupanga, bamwishe bamukereye. Akaba yari afise ingorane na bene wabo yerekeye amatongo. Hari abantu babiri bafashwe imbonerakure bavuga yuko aribo bakoze ibyo. Ubu rero bakaba bafungiwe kuri zone Buhayira. Abanyagihugu rero bagafise amakenga yuko borekugwa. Mu kababaro kenshi abanyagihugu bo ku mutumba Kigazi basaba amatohoza yimbitse ku rupfu rw'uwo munyagihugu ndarege atari rya mbere ubwishanyi nk'ubwo bwibonekeza kuri uwo mutumba wa Kigazi. Aha batanga akarorero kundi muntu yaruka gutorwa yagandaguwe kuri uwo mutumba nyene. Uwo muntu uko yapfuye nasigariteye amakenga kandi si bwa mbere ngaha muri Kigazi hano hatowe ibirika by'abantu. Uwo muntu yapfuye kandi ibyo rero byose yarafitaniye ibibazo n'abiwabo mu muryango wabo na bene wabo babiri bafashwe. Rero twosaba yuko gukorwa amatohoza yimbitse bakamenya ikishe uwo muntu, kuko umuntu wabo bamufitaniye ibibazo ntabwo bisigura yuko ari kumuzimanganiriza ubuzima. Ibyo bintu si bwa mbere bibaye no mu minsi iheze, kugira ngo mwarumvise ibyabaye ku muntu bishe nk'uko atorwa ari ikiziga. Ibyo bintu rero byama byabaye ngaha muri Kigazi. Abantu babiri bazwi ku mazina ya Niyonzima Barege na Ndaruzaniye Felix baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Amakuru ava ku mutumba wa Kigazi muri zone Buhayira aho muri komine Mugwi nyene yemeza ko mu kiringo c'amezi 5 gusa abantu 5 nyene aribo batowe ari biziga muri ako gace. RPA ntiturashobora kuronka uwuramutswa zone Buhayira co kimwe na mustanteri wa komine Mugwi kugira bagire ico bashikirije kuri ubwo bwicanyi.